Igenekerezo rya mbere Kigarama ni umunsi wahariwe kugwanya Sida ku isi yose. Ishirahamwe ya NSS ryahimbaje uwo munsi mpuzamakungu. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'urongoye iryo shirahamwe Jane Gapia, uwaserukiye umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ca Sida, n'uwaserukiye amashirahamwe asanzwe afasha iryo shirahamwe. Urongoye iryo shirahamwe ya NSS mu ijambo ryiwe yaremesheje abagendana umugera wa Sida batari babizi ko bashobora kuvyara umwana akomeye, ariko ko hari ico basabwa nabo. Uyu munsi rero nkuko mubizi ni umunsi mpuzamakungu wahariye kugwanya ikiza ruhonyanganda Sida. Nkuko twama tubigira tweho imisi yose twama tugwanya uwo mugera ntiturerera uyu munsi, mugabo turifatikanya n'isi yose kugira ngo dusubire twibutsanye ibintu bikomakomeye, ari naco gituma twatewe iteka ryo kuronka muganga wasubire abibutse, yibutse abakenyezi, yibutse imiryango ishobora kwibaruka yuko bishoboka ko abantu bibaruka abana batanduye. Mugabo naho ntaraha ndazi ko yabibabwiye, mugabo hakaba hariho ivyo umuntu arinda gukurikiza. Yaboneyeho akaryo ko guhimiriza abashingantahe ngo nabo baje baritaba inyigisho no gukurikiranwa n'iryo shirahamwe, uko ngo abashingantahe batitaba. Abashingantahe ntituzi iyo bari, ega abadamu bavyara none bavyaye bonyene. Turakeneye kubona aho abagabo bari, bakaza tukabigisha, bakumva, bakamenya ko iyo babwiye umukenyezi bati uba amagara yawe ntaramera neza, bakubahiriza, ntibamutegeke kuvyara atameze neza. Ivyo rero nibibazo tugifise, kandi dusaba ngo duhagurukire abari ngaha, abavyumvise bahaguruke babarira abandi, abategetsi nabo nukuri tuje hamwe dutore umugambi wo kuvugira hamwe, dutore ingene twobahagurukira. Narijya twishinze ko twogerageza kugwanya ko hogira umwana n'umwe yovukana umugera wa Sida. Inyuma y'ivyo birori urongoye ishirahamwe ya NSS Jane Gapia yatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru. Muri ico kiganiro yamenyesheje ko NSS imaze imyaka 21 yitaho abagendana umugera wa Sida, ko bafise n'ivyo bishimira naho ingorane zitabuze. Yibukije leta ko mu kugira abagwanya ico kiza basabwa kuba bafise ibikoresho bikwiye, agasaba ko bo bironswa, kandi ko n'abagwaye bageze kure ari bo bita bari muri 3e ligne ko bo koroherezwa mu kuronswa imiti, kuko ngo bitabaye uko atacizere co kubaho bagifise.